Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Nshuti bakunzi b'ibiganiro bica ku rubuga rwa SAVEUR divine, ndabaramukije. Muri kumwe na mwene so Pastor Nestor NSENGIYUMVA. Kuri uyu munsi wo gusozera inyigisho z'ijambo ry'Imana muri rino yinga, aho tumaze iminsi twitegereza ibikorwa bya MPWEMU yera, ingene ubushobozi bwa MPWEMU yera bwakoranye n'abantu b'Imana kandi bugahindura byinshi. Nagomba ngo tubandaniriza aho nyene dusomye uyu murongo wo mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa mu gice c'icenda ku murongo wa 31. Aravuga ngo, nuko ishengero ryose ryari hose i Yudaya, i Galilaya n'i Samariya rigira amahoro, rirahangama, kandi rigenda ryubaha umwami Yesu, rihagarikiwe na MPWEMU yera, riragwira. Haleluya. Abatari bake, ndavuga abigisha batwigishije ijambo ry'Imana muri ino ndwi, bagiye bagaruka ku bikorwa bya MPWEMU yera, ngene MPWEMU yera yacaniriye Filipo, akagenda akavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, ingene MPWEMU yera amaze kuza mu ishengero ibitari bike byahindutse, naho n'uwitwa Sawuli nawe arahinduka ariwe Paulo, kandi ko ubwo bushobozi bwa MPWEMU yera bwatuma hari ibintu bitari bike abantu b'Imana bakora bakoreshejwe na MPWEMU yera. Warabonye mu ijambo ry'Imana ko ubwo bushobozi bwa MPWEMU yera bwahinduye Sawuli, nk'uko nari mpejeje kubivuga. Uwo agenderwa n'Imana yari umwicanyi, yari inkozi y'ikibi. Ndavuga ngo yari umwicanyi, yari inkozi y'ikibi, ariko ico gikorwa kibi yagitumbereza ku bantu bambaza izina rya Yesu Kristo, abakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Hanyuma rero amaze guhindurwa n'Imana, ijambo ry'Imana rero ritubariye hano ngo ishengero ryose ryari hose i Yudaya, i Galilaya, i Samariya, rica rigira amahoro. Ndagomba na jewe kuvuga ku bikorwa bya MPWEMU yera. Aho MPWEMU yera aje, ubushobozi bwa MPWEMU yera bugakora, tubonye ngo ashobora kugarukana umutekano, ashobora kugarukana amahoro. Mbere hano tubonye ngo iryo shengero ryari Yudaya, ryari Galilaya, ryari Samariya, rigize amahoro, rirahangama, riratekana, riba mu mutuzo. Bibiri itweretse ngo hari ishengero ryari Yudaya. Twibuke ko aha i Yudaya ari hamwe Kristo Yesu yamenera amaraso, yasesera amaraso, ari naho
yashiriyeho umwuhagiro w'ibyaha. Abantu rero i Yudaya bari barizeye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, naha nyene Yudaya hatanguriye agahamo kuba Kristo. Barahamwa bikomeye, barakubitwa, barapfungwa, bamwe n'ukwicwa baricwa nk'uko tubibona. Turabona urupfu rwa Stefano, turabona urupfu rwa Yakobo, turabona n'ifatwa rya Petero nawe nyene ngo amaze gupfungwa buca yishwa, Imana iratabara. Iyo rero ubushobozi bwa mpwemu yera bukoze, amahoro araza. Reka mvuge rero ngo hari ibihungabanya amahoro by'uburyo bwinshi. Hari aho duhungabanywa n'iyi si turimwo, hari aho duhungabanywa n'ibishikira imibiri yacu canke imibereho yacu ya misi yose. Ariko iyo mpwemu yera yaje agakora, bituma ahari habuze amahoro haba amahoro, hakabaho gutekana. Mbere ivyo bikorwa vya mpwemu yera byarashishikaye ni Galilaya ni hamwe Kristo Yesu yakurira, niho yanakoreye ibikorwa byinshi kandi n'ibitangaza n'ibimenyetso byinshi byakorewe i Galilaya. Ibikorwa vya mpwemu yera byarabandanije bishika ni Samariya. Abisirayeli b'i Yudaya, abisirayeli b'i Galilaya bari abantu banena abantu b'i Samariya. Babahora iki? Igihe abisirayeli bajanwa nk'inyagano i Babuloni, amasigarira yabo b'i Samariya bahavuye barongora abanyamahanga atari abisirayeli, abakobwa barongorwa n'abanyamahanga atari abisirayeli. Mu yandi majambo babafata ko atari abisirayeli b'ukuri, kubera bari abantu b'ikivange. Ivyo vyatuma babanena. Turanavyibuka igihe Yesu Kristo yaja kuri rya riba ry'i Samariya akayaga na wa mugore, uko vyagenze abatari bake turavyibuka. Ariko naho nyene ubutumwa bwiza bushikayo, abantu bakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Twibuke ngo turiko turavuga ibikorwa vya mpwemu yera. Mpwemu yera arakora, ubushobozi burakora, n'abantu b'i Samariya nabo nyene bahindukirira Imana barakizwa. Abari mu gahamo, bariko batotezwa bazira Kristo Yesu, bagira amahoro, haba i Yudaya, haba i Galilaya, haba ni Samariya. Ishengero riratekana. Kandi rero uko gutekana kwabo, ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi rigenda ryubaha umwami Yesu. Kubaha umwami Yesu bigomba kuvuga iki? Kubaha umwami Yesu ni ukwitondera ivyo yasize atugeze byose. Mu yandi majambo yegeranye, kubaha umwami Yesu ni ugukora bya bindi byose adutegeka gukora. Ni ukwirinda gukora ico ari cyo cyose yatubujije gukora. Ni ukwirinda kugira imvugo, ni ukwirinda kugira umwifato, ni ukwirinda kumera mu mero y'abantu uburyo bwose bunyuranye n'ubugombe bw'Imana. Bubaha umwami Yesu. Bubaha umwami Yesu kubera iki? Kuko mpwemu yera ariko arakora. Hari ingene mpwemu yera atwigisha kubaha Imana, hari ingene mpwemu yera atwigisha ingene tuvuga, hari ingene mpwemu yera atwigisha ingene tugira umwifato mu bantu, ingene twambara, ingene twigenza muri za karakteri zacu, akaduhindura. Aho mpwemu yera ashitse, aho mpwemu yera yinjiye, arakora ku buryo umuntu agenda yubaha umwami Yesu. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo iryo shengero ryari rihagarikiwe na mpwemu yera. Umva bene data, ijambo ry'Imana ritubariye ngo uguhangama kw'iryo shengero,
ukubaha umwami Yesu kw'iryo shengero, ni ukuvuga iryari Yudaya, iryari Galilaya, iryari Samariya, ndagomba nawe ngo uce uraba aho uri, aho nyene uri, wubaha umwami Yesu, ngo bizana guca uhagarikirwa na mpwemu yera. Iyo mpwemu yera aguhagarikiye, arakora. Mu byo akora, ijambo ry'Imana ritubarira ngo atwibutsa ibyo umwami Yesu yatubariye, aratwigisha. Kandi dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, akanadusengera. Haleluya. Ndabifurije bene data kuba abantu bahagarikiwe na mpwemu yera. Aho mpwemu yera ari, arakora. Kandi ijambo ry'Imana rivuze hano ngo kubera ryari rihagarikiwe na mpwemu yera kandi ryubaha umwami Yesu, riri mu mahoro, ngo ryaca rigenda riragwira. Iyo mpwemu yera ariko arakora, reka tuvuge ngo abakizwa baragwira, turasenga Imana abo mu miryango yacu bagakizwa, abaturanyi cyangwa ababanyi bacu bagakizwa, abo dukorana mu mirimo ya misi yose bagakizwa, umwe uko Imana ibagendeye. Ariko ntibigarukira ngaho, natwebwe ubwo bushobozi bwa mpwemu yera buragwira. Ndi ku ijambo ryitwa kugwira, buragwira muri twebwe. Urukundo dukunda Imana rukagwira, inkomezi zitubashisha kwihanganira ibyo ducamo zikagwira, ugukorera Imana tukumva bigwira, riragwira. Natwe rero tureke mpwemu yera akorere muri twebwe, kugira ngo habeho ukugwira k'ubushobozi bwa mpwemu yera muri twebwe. N'aya majambo y'Imana bene data numvise twosangira, tureke mpwemu yera akore, kugira ngo biduhe kugira amahoro no guhangama. Tureke mpwemu yera akore, kugira ngo bidushikane ku rugezo rwo kubaha umwami Yesu, kandi ibyo bituzanire ko mpwemu yera aduhagarikira, hanyuma duheze tugwize igitigiri cy'abakizwa, ariko tugwire no mu buryo bw'impwemu, twaguke mu buryo bw'impwemu. Imana yo mu ijuru ibampezagirire, mpwemu yera ashishikare gukorera muri mwebwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen, amen.